tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Amen. Nagomba mpere kuri uyu murongo nyene ahanye Imana yabwiye Abisirayeli ari ikintu ngomba nkore, ngomba nteze inzara, ngira nteze inzara. Ati kandi iyo nzara ntizoba ari ivyo kurya, kandi iyo nyota ngomba nteze ntizoba ari iyo amazi canke ivyo kunywa. Ati azoba ari inzara n'inyota by'ijambo ryanje. Shagiro ry'Imana nagomba babwira ko ari ikintu Imana ikora mu mitima y'abantu igasukamwo inzara mu mitima yabo. Ari ikintu Imana ikora igasuka inyota mu mitima y'abantu. C'est très dangereux iyo umuntu ahaze. Umuntu ahaze ari très dangereux cyane. Umuntu ageze muri ubu bwami akumva arahaze, akumva aruzuye, akumva inyota yose yaraheze, abakorokeye mu kibanza kibi cyane cyo kubamo. Mugabo biraryoshe cyane ku muntu w'Imana kugumana urugezo rushasha agomba kwinjiramo, kugumana ahandi hantu afitiye inyota, kugumana urundi rugezo afitiye kwinyota, surtout ko guhishurirwa Imana, ko kumenya Imana, ko gutahura iby'ubwami bw'Imana. Iyo umuntu agumana inyota nk'iyo, Imana nayo iguma imuhaza, Imana nayo iguma ihaza iyo nyota, Imana nayo iguma ihaza iyo nyota. Haleluya. Ndavuga ngo haleluya. Rero Imana yabwira ihanga atari ikintu nzokora, nzozana inzara n'inyota hagati yanyu. Iyo tuvuze inzara, mbega tuba turiko turavuga iki? Ndashaka ubanze ucakiye definition y'inzara, wumve icyo bisigura inzara. Ngomba rero munashaka gufata ipasta, ugomba usigurira inzara. Inzara ndazi cyari cyo nama nashonje. Inzara ndazi cyari cyo. Mugabo reka twibukanye. Iyo tuvuze inzara y'ikintu, ni gihe umuntu abuze ikintu yarakeneye kugira abeho. Ndasubiramo, inzara ni iki? Inzara ni absence y'ikintu wari ukeneye kugira ubeho. Nk'akarorero, kugira ushobore kubaho urakeneye ivyo kurya mu buryo bw'umubiri. Ngome ntagure muri domaine physique kugira umuntu wese antahure. Mu buryo bw'umubiri urakeneye imfungurwa n'amazi kugira ushobore kubaho. Ivyo rero kuba bikeneye ni kimwe, mugabo urashobora no kumva inzara yavyo, urashobora kumva ushonje ivyo kurya kanaka, kumva urashonje, kumva urafise inzara. Rero iyo umaze kugira inzara yavyo, kumva urabikeneye, kumva urabishaka, kimwe mu bintu bihagurutsa muri wewe bihagurutsa ishaka ryo kubirondera. Mungire amen. Inzara simbi, inzara ni nziza cyane. Inzara nk'ubu twoba abantu batigera basonza, twoba tubaye abantu batazokwigira bakenera ivyo kurya. Amen. Nk'ubu ufise inzara n'ivyo kurya bitari biryoshe, murazi bica biryoha. Kubera iyo nzara, iyo bezwe urimwo iha agaciro ivyo kurya. Mu bisanzwe ivyo kurya ntibyogira agaciro hatari inzara. Nta nuwo birondera, nta nuwo gomba, nta nuwo je kubikorera cyangwa kubiteka. Iyo habuze inzara, ivyo kurya bice bitakaza agaciro. Iyo habuze inyota, amazi nta gaciro afise. Mugabo kubera ko Imana n'urukundo, Imana irazi ko imibiri yacu ikeneye kubaho, irazi gukeneye kubaho, irazi gukeneye inguvu, irazi gukeneye hari ibintu kanaka utegerezwa gukora, kandi kugira ibikore irazi gukeneye ivyo gufungura.
irazi yuko uyu mubiri utarose ibyo gufungura ntiwobaho, nta nguvu woronka, ntacyo wokora. Mugabo Imana hari ikintu yakoze kugira tugumane inyota. Imana ivyigomba ayo madestiny yaduhaye irabizi ko kugira tuyashikeko birasaba ko tuba dufise inguvu, ko dukora tukajayo. Mga uwo mugambi w'Imana ungana gutya ku buzima bwacu, Imana irazi ko de kutakaje umubiri niwo bwishora kushikira. Mga uyu mubiri nkamwe naho nyene ufise ukabura ivyo kurya, nubundi uyu mubiri uzoco uburi inkomezi ucufa hamucura uburyo cyangwa ubushobozi bwo gushaka gushika ku vy'Imana guteguriye. Alors Imana ari ibintu yacigira, yaduhaye umubiri kugira dushobore kubaho hano kuri nosi, hama idushira ibicapa imbere, amadestiny imbere kugira dushobore kuyashitsa. Mugabo igishiraho n'ibintu uyu mubiri uzokenera. Mga si ivyo gusa, igidushiramwo n'inzara yavyo kugira tugende tubisonza, kugira tugumane apeti yo kwifungura. Imana ishimwe cyane. Alors igihe cyose ushonje burya si bibi, Imana yabigize n'intumbero, ni kugira ngo uronke apeti yo gufungura, hama umubiri ukomere, hama ushishikara urugendo. Iyo rero habuzemo kimwe, reka mvuge cyane cyane kuri iki cy'inzara, iyo habuzemo inzara vraiment ibintu vy'ivyo kurya nta gaciro bisubira kugira. Murabona nk'umuntu ugasanga arabuze apeti, arabuze nzara, umenga ivyo kurya navyitwararitse. Urazi yo birangira ingufu ziwe zigenda zihera, nyuma ya byose ukazosanga yaraheze complètement. Alors no mu buryo bw'imwemu burya Imana yafise icambu iturindiriyeko, irafise ahantu umuntu wese irikira mubona, irafise ahantu umuntu wese ishaka ko agenda. Mugabo hari ibintu imwemu yacu ikenera, hari ibintu imwemu zacu zikenera kugira zironke energy, zironke ubushobozi bwo kuja ahantu muri ivyo bicapo Imana itubonamo yaduteguriye. Mugabo ivyo yateguye, yaraduhaye imwemu, itegura n'amadestiny yacu. Mugabo igishiraho n'ijambo ryayo, igishiraho n'ibintu kanaka vy'imwemu. Imitima yacu icishinga ko izogenda yitera inyota yo gukunda ivyo bintu vyayo, kugira bikunda imwemu zacu zigende zirakira ubushobozi bwo gushishikara kugira zishike ku bintu vy'imwemu Imana yaduteguriye. Haleluya. Alors muri iki cigwa nagomba bamenyeshe ko umuntu wese inzara n'inyota yaheze igomba ivyuke mu izina rya Yesu. Kubera inyota n'inzara biheze, umuntu nasubira kwa avansa, nasubira kubandanya, nasubira kuronka impamvu yo kuja imbere, nasubira kuronka impamvu y'ubucuti n'umwami, nasubira kuronka impamvu yo gusoma ijambo ry'Imana, nasubira kuronka impamvu y'amakoraniro. Kubera inzara n'inyota nivyo biduteza, nivyo bituzanamo inkomezi, nivyo biduhishaka ryo gukora ibi bintu vy'imweme. Ubundi uyu mubiri nubikunda, imisha yacu nibikunda. Muga inzara iri mu mwemo yacu nituma tugenda duhuzwagizwa turondera ivyo bintu vy'imwemo biha ubushobozi mwemu zacu kugira dushikire ibicapo n'amasezerano n'ivy'Imana yatugeneye muri ubu buzima. Haleluya. Alors nabisengeye najinde navyiteze ko umuntu wese ahabwa inyota imutwara kurindi urugezo. Bwana Imana, urugezo rushasha mu buzima rukristo rufatana n'inyota shasha. Iyo umuntu atanyota gifise nta rundi rugezo rw'ubuzima rukristo asubira kugira. Mugabo ushima ko umuntu agomba duzwe ku rundi rugezo, Imana imuha inyota y'urwo rugezo. Imana iteza inyota y'urwo rugezo rushasha mu mutima wiwe, yagira inyota ikavyura ubushobozi muri we bwo kujya kuri urwo rugezo rushasha. Alors nico gituma nizera ko ari abantu bagomba bave ku ntambuko imwe baje ku yindi ntambuko y'ubucuti n'umwami. Hari abantu bagomba bave ku ntambuko imwe baje ku yindi ntambuko yo kubaha Imana. Hari abantu bagomba bave ku ntambuko imwe baje ku yindi ntambuko y'imicapo Imana yabahaye. Kubera iki? Ico nizeye ni inyota shasha igomba isukwe muri wewe. Haleluya. Ndizera igikorwa cy'inyota, ndizera igikorwa cy'inzara. Hari ikintu mwemu yarakora, arasuka inzara mu mitima yacu kugira ngo dutere tujya imbere. Alors nkuko imibiri yacu isonze ikanyoterwa ibintu kanaka, niko n'imwemu zacu nazo zisonza zikanyoterwa ibindi bintu kanaka. Nk'akarorero,
imwemu yacu irashobora kunyotegwa ijambo ry'Imana, irashobora kugira inzara y'ijambo ry'Imana, urashobora kunyotegwa ubucuti n'umwami, urashobora kunyotegwa Imana ukumva urashaka Imana irengeye iyo ufise. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga urashaka kudekuvura Imana irengeye umaze kudekuvura, urashaka gutahura ivy'imwemu bisumba ivyo umaze gutahura, urashaka gutera iyindi ntambuko n'umwami, urashobora kugira inyota y'ibintu nk'ivyo. Kandi iyi inyota y'ibintu nk'ivyo itanguye, bano Imana niyo espoir, niyo vyizigiro vyo kujya aho hantu Imana iriko irakwereka. Amen. Reka dusome umurongo umwe vuga ati inyota y'Imana irasukwa uno munsi muri jewe. Inyota y'Imana irasukwa uno munsi muri jewe. Amena. Umurongo umwe muri Zaburi 63 umurongo wa mbere. Abango Mana ni wewe Mana yanje nzozinduka nkurondere, umutima wanje ukugirira inyota. Twese tuvuga ati nka Dawidi ati umutima wanje ukugirira inyota, umutima wanje ukugirira inyota. Bari iri ryo sengesho ryanje no munsi, umuntu wese umutima wiwe ugirira inyota Imana utigeze kuyigirira. Umutima wanje ukugirira inyota. Raba abantu bakoze ibintu bikomeye. Bari Imana ingeri imeze, nta muntu n'umwe yokorana nawe ibintu bikomeye itararonka inyota mu mutima wiwe. Aba ba Dawidi kimwe mu mutaho ukomeye cyane bari bafise vyatumye Imana bakoresha ibintu bikomeye cyane, yari inyota iri mu mitima yabo. Raba Dawidi avuga ngo ndazinduka mu gatondo nkakurondera, ati kandi umutima wanje wamukugirira inyota igihe cyose. Umutima wanje ugufitiye inyota, umutima wanje umva ushaka wewe, umutima wanje umva ushaka kukumenya, kandi umutima wanje ugufitiye inyota. Ikindi gihe yavuze ngo nkuko impongo ihuzagizwa irondera imigezi mu bugaragwa, niko umutima wanje uhuzagizwa urondera iki? Ijambo ryawe. Ibanga ry'abantu havuga ati ijambo ravuze ngo umutima wanje uguharanira inyota. Icya kabiri ngo nkuko impongo ihuzagizwa mu bugaragwa irondera imigezi y'amazi, niko umutima wanje uhuzagizwa urondera ijambo ryanjye. Shatarabaye. Umutima w'umuntu urashaka guhuzagizwa ushaka ivy'Imana, ugomba kumenya Imana cyane, ugomba kumatana n'Imana gose, ugomba kumenya ivy'ingabire za mpwemuyera cyane, ugomba kumenya ingene Imana ikoresha abantu, ugomba gukoreshwa n'Imana. Umutima w'umuntu urashaka guhuzagizwa kucyo kuntu. Mbwa ivyo bigirwa nande? Ni Imana isuka inyota mu muntu kanaka. Umuntu akumva aratanguye kuvyuka kana tahorana, akumva ari ikintu gitanguye kuvyuka mu mutima wiwe atarafise ava. Ni Imana ikirateza inyota mu mitima yacu. Haleluya. Katwavanze kurundi rugezo tujana hariya muri Zaburi nyene. Haleluya. Mwumvise ikimazi cy'inyota? Ikimazi cy'inyota cyangwa inzara biha agaciro ibintu imibiri yacu ikeneye kugira ibeho. Ubwo ni mu buryo bw'umubiri, ni domaine y'umubiri. Nga muri domaine spirituelle inyota n'inzara nabyo biha agaciro ibintu vy'imwemu dukeneye kugira imwemu zacu zibandanye zibaho. Nk'akarorero ijambo ry'Imana rishobora kugira agaciro ku muntu adafise inyota. Umuntu wenyine afise inzara n'inyota niwe ijambo ry'Imana rigira agaciro. Mwani majambo utanguye kumva ibintu vy'imwemu bigabanuka, bibura ubushobozi muri wewe, icyo wabuze ni watakaje ku mwana w'Imana, ahubwo watakaje inyota y'Imana, watakaje inzara. Hari ikintu ubuze ngaho. Ibintu vy'imwemu
biraharonka agaciro cyangwa bigatakaza agaciro bivanye n'urugezo rw'inyota yacu. Uko umuntu atera yavansa mu nyota niko atera yavansa mu gukunda ibintu by'imwema. Nimwe ni plus mu jyanye n'ubuzima bwa Kristo, plus umuntu agira inyota nyinshi, plus yavansa cyane. Plus umuntu agira inyota nyinshi, plus yavansa cyane. Kubera bibivuga ngo ibwina hamagara ibwina. Praise God. Inyota nyinshi ihamagara intambwe nini mu buzima bwa Kristo. Amen. Vuga ati saha gusa hariho n'ahandi. Saha gusa si urugezo rwonyene hariho n'urundi. Bari Imana sinzi ko kino gitondo nk'abantu bavyukana iyindi nyota yo kuvuga ati aha hantu ndatevye. Ibi bintu by'ubuzima bwa Kristo maze imyaka ngana gutya ndabitevyemwo. Ndagomba kuguruka amaso nje kurundi rugezo. Bari Imana bitangura uko nyene biheraho. Ndagomba abantu bavuga ati kazi karabaya. Bari Imana none nk'ubu umaze imyaka yose imaze ukijijwe wumva ngo abantu barabona mu isi y'imwemo utarigera ubona mu isi y'imwemo niwumva ko ukwiye kugira inyota yo kubona mu isi y'imwemo. Reka nibyo naje kuvuga. Nk'umaze iyi myaka yose warasomye ko ari ingabire za mwemu yera 1 2 3 4 gushika ku 9 nta ngabire nimwe muri izo ngabire uzisomye ukirimbura nta nimwe urigera ubona igaragaye mu buzima bwawe aho ujye ukaryama numva ko ukeneye inyota yo kubona ibyo bintu bigaragaye mu buzima bwawe. Kazatalabaya umaze imyaka wumva ngo abizera ngo bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Mbwa nturigera urambika ikiganza ku mugwayi numwe ngo akire. Numva ko ukwiye kugira inyota y'urwo rugezo. Abantu bafite inyota y'ibintu nk'ivyo mumbwira amena. Kazaparaya umaze imyaka ukijijwe nturigera uvyara umuntu n'umwe bwa kabiri. Numva ko ugiye kugira inyota y'imisha. Kafati no ibi bintu ndabitevyemwo. Ni gute no mara imyaka 3 nkijijwe meruka kuvyara bwa kabiri umuntu ryari. Meruka gufasha umuntu agakizwa ryari. Wirimbuka sanga haciye amezi haciye imyaka nta muntu umwe nunabiherutse amahistoire nkayo nanayoherutse. Niwumva yuko ukeneye inyota y'urwo rugezo ndasenga ngo Imana iteze inyota atari y'amazi iteze inzara atari ivyo kurya mu mitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Kazakarabaye nimba amakoraniro utakiyashuhira urumva hari ahantu amakoraniro aba umunezero. Kumwe Dawidi avuga ngo naranezerewe igihe bambwira ngo nje mu ngoro kwa data nashimye Imana igihe numva invitation imbya ngo tugende mu ngoro kwa data. Namwe wowe utakishumva uwo munezero numva ko ukeneye inyota yindi shasha. Vuga ati n'uyu munsi nyene ndavyakira mu izina rya Yesu. N'uyu mwanya nyene ndavyakiriye mu izina rya Yesu. Jinumva ari ibintu twizigizwa no guhamagara kwayo dukwiye kwakira bikwiye kuva mu majambo bikaba ukuri bikaba ubuzima. Amen. Ngabo iki vyactiva biroroshe cyane ni inyota umuntu afise. Alors ati pasa kubera iki wizera ko inyota ari ituma tujya kuri urwo rugezo uri kuravuga.